namwe Pacifique nahazwe utubazo mwagiye muratwandika si ngiye gufata umwanya ndatwibutsa mugerageze mutwishure hanyuma mwongere mwishure n'akabazo ka mugenzanje Alice Hakizimana n'uruhe ruhara rw'amashira hamwe hakogwa iki gikorwe nande musabiki ano mareta asa n'ayari karananiza impunzi imbere atanguye no kuzirukana azisubiza mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze ngira mpere kuvyo kuri bimwe bisa n'ivyo na Maître Dieudonné yamaze kuvuga. Ndibuka ari igihe kimwe nigeze kubona abantu benshi bariko baraza Buraya ndabavunira akagohe habwira nti mw'abantu hari abantu ariko barabanda babwira ngo ni mugende ngo nta kindi ushitse umuzungu araze ku Burundi bugowe cyangwa ubuhungiro nta bindi ndabwira nti yamara mw'abantu nimba mufise intumbero yanyu no kuja gusaba ubuhungiro mumenye ko ubuhungiro buca mu rubanza ko ari sentare muzojamwo mukaburana ubwo rubanza mugende mwaruteguye. Ico gihe hari abashavuye baranantuka ngo ndiko ndababesha ngo ndiko nanka ko bogira izo ngendo. Rero umuguta ari muto wabo bantu nibo bagaruka uyu munsi bambwira ngo rega byanse nimudufashe nimurabe ugasanga umuntu aje no kuguhanuza ibintu byarayangaye yaramaze kubyiyicira. Rero impanuro mu kanya Maître Dieudonné bashyiraho izabahaye nibaza ko abantu boyakira bakayishira ku mutima. Nukumva ko ubuhungiro butangwa ku muntu umwe uwo muntu agenda akaburana akaboneka ko yinjiye mu bituma umuntu ashobora kuronka ubuhungiro. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ejo bundi hari umuntu twaganiriye sinza kubivuga cyane ariko ngomba ndabitange nk'akarorero gato. Umuntu turaganira ariko asaba ubuhungiro kandi afise imvo zumvikana yiboneka ko ari umuntu ahamwa yogira ingorane zikomeye agiye mu Burundi. Turiko turaganira ndamubaza none mwe mu gusaba ubuhungiro wavuze ibiki? Haranganiriza nza numva ngo ciwe ngo hariho ngo umuntu nari umudandaza ngo bantegeka kudandaza ibya CNDD-FDD ngo hari umudandaza wunda ngoye. None wewe nta politike wigeze ubamwo nta bintu vyakubangamira warimo arambwira ibintu biteye ubwoba bijanye n'ubuzima bwiwe. None bigenda gute waba hariho ikibazo gihambaye nk'iki ufise ukaza kwadukana ibintu bidafashe ngo by'abadandaza ngo byandazwa bigenda gute ngo biye byagenze gutyo kuva ushika ntiwigeze uganira n'umuntu n'umwe ntibishika ngo uvugane n'abantu ntiwumvirize ibiganiro dukora ntiwumvirize ibibazo by'igihugu ukumva umuntu yarashitse Buraya arigunga ukumva hamwe banatinya ko n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bunabamenya niyo bagiye kuvuga amadosiye yabo bamwe bakanatinya kuvuga ibyo bintu ngo ukamenga iperereza ry'u Burundi ryo hava ricari bimenya bikazoca ribagirira nabi kubera vya bibazo nyene berekanye bikomeye byababayeko bakaza kurondera ubuntu budafashafasha. Rero ikiganiro nk'iki nibaza ko ari ikiganiro gihambaye bene co nyene bakwiye kuza kumviriza bakahumvira n'impanuro. Hari n'ikintu novuga ko gisa n'ikibabaje urumva ko ikiganiro twagikoreye abantu bari mu ngorane zikomeye uyu munsi ariko barondera ubuhungiro kandi bari mu bibazo bikomeye cyane. Mugabo waja kucumviriza ukarindira ba bantu nyene bagowe ko baza kubivuga ntibaze kubivuga ejo bakaza ariko baturondera mvugira giriki we nyene twamuhaye akajyo kuza kubivuga ntabikore. None kumwe Maître Dieudonné yababwiye ejo ni washika imbere ya wa muzungu akakubaza ati none we ko tutakubona muri ivyo bibazo vyawe ko tubona abandi ariko arabikuvugira wewe ntitubikubonemwo niwumva ko uwo muntu bishira nabagira amakenga avuga ati none aba bantu by'ukuri barahunze aba bantu by'ukuri barafise ingorane naho ico kibazo gikomereye. Hari abavuga bati duhamagara imyerekano mbega bamwe nyene bafise izo ngorane iyo myerekano bazoyitaba cyangwa bazovuga bati twebwe ntituza kwiteranya ntidushaka abatubona ntidushaka ko leta y'u Burundi habe tubona ngo have twandika mu bansi bayo. None wahunze iki? Nico kibazo kuko nimba abantu bahunze ikintu twenda twipfuza nuko bahunga baza dufasha runo rugamba bukiza igihugu. Nayo ubundi nimba abantu bashaka guhunga bakaronga ubuhungiro kugira bace baja gutuna boshaka bakabubima simbona ico buzo bumaze n'ubwo buhungiro nimba umutima utari ku gihugu umuntu avuga ati
jewe ndacitse ndatomboye bagira banyici ko ngize aho nshobora gukingirwa ntaco ntazokora kugira abasigaye inyuma nabo bakire turabe ko cyagiye gukira cye numva uwo muntu nubwo buhungiro ntazi icyo ariko arabusabira kuko nimba tutabusaba ngo dukize igihugu bizoba bigoye rero izi mpanuro turiko turabaha nizi nkoramutima tuzibabwira nk'abavukanyi bacu abantu n'ukuri baze barazakira bamenye guhanuza bamenye kuvuga ibibazo byabo bafise uko bimeze bongere kandi bagendere muri abakoze imyerekano ya 2015 iki tukibwira ayo mareta nyene ariko arasabwa hari abasaba ubuhungiro bafise ivyemerezo bikwiye vyerekana ko bakoze iyo myerekano kandi bashobora guhamwa tubwira ayo mareta tuti ntimwihende ngo wakoze imyerekano ngo vyaraheze mu Burundi yaba ivyo ambassadeur Ntahiraja yavuze we nyene yarerekanye ko ivyo bibazo vya 2015 bitaheze iyo leta igihama abo bantu mu kubivuga babishyira ngo ku bantu 34 hano twerekanye neza ko abahamwe ataraho 34 ari kuva ku muntu muto cyane mu gihe bamwagiriza ko ari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cyangwa urubwiza ico kintu n'abariko basaba ubuhungiro bomenya ukigwanira bakamenya gukoresha bya byemezo turiko turavuga hari ibi turiko turavugira ngaha hari ibyo Ntahiraja yavuze ibi byose bamenye kuvyakira bigire ivyabo ico kibazo ikirahera kiracariho ni leta yanka abagwaniye ukuri muri 2015 ikindi kintu kenshi bariko barabwirwa abariko barasaba ubuhungiro kikabagora nico kubabwira ngo mu Burundi ubu ni impore ngo umuntu asubiye mu Burundi nta ngorane afise twabyerekanye neza muri kino kiganiro yuko abantu bashobora guhunguka na leta uyumvirije mu mvugo ukumva umenga ni leta yemeye ko abantu bahunguka ataco bazoba hanyuma bagashika bamaze gushika bakamera nka yambeba hari akayabo yo kariko karagwana n'imbeba amaze kubona ukabona imbeba karayihuha gato kakayireka kakayikinisha kakamara umwanya imbere yuko kaza kuyica ni benshi muri abo bahunguka bigendera gutyo urashika bakugaragura bagucunze hariho abo bakekeza hariho nk'uwampaye ubutumwa uno munsi ava muri zone Mishiha hariya muri komine ahora yitwa Mishiha mu ntara ya Caguzo arambwira ati twebwe ngaha Shabani nimubona uyu mukuru w'imbonera kure muri Buhumuza yose yitwa ko ari n'umushinga amateka muri kino gihe yaraje ngaha aravuga ijambo we nyine aravuga ko abantu bahungutse ari kubacunga neza bakabacungira hafi ko abo bantu ari abansi b'igihugu ti mu nyuma ngaha dufise umukuru umushefu de zone izina mbona ntarifise ku mutwe n'izina naryo ry'Ikisilamu ati nawe yavuze ngo abakekeza ati mwari mwahunzike ubu naho ndimwigarukanye hari cyahindutse ntimugarutse kwa kundi nyene hanyuma bose bagahana iyo consigne bakavuga bati no guhunga abo bantu bahungutse n'abansi b'igihugu bakumva bivugwa gutyo bakumva ko bazocungwa mu nyuma rero nivyo bihava bivyara mu nyuma ko uzosanga bariko baricwa haciye amezi bariko baranyuruzwa haciye amezi bakabanza kubaha umwanya kumwe navuze kakayabo ariko babacunze mu nyuma bagatinda bakabagirira nabi rero iki kiganiro twagikoze kugira ngo nk'icyo kibazo benshi bariko barabazwa mu basaba ubuhungiro bamenye kucishurako twatanze uburorero bw'abantu bagiye barahunguka bakagira ingorane haciye imisi hariho raporo Fokode yasohoye yerekana ivyago abantu bahunguka bagira iyo raporo dushobora muri no misi no kuyongera ko ibindi ikaba actualize kajamwo amadone yabishasha by'uyu mwaka byo mwaka uheze navyo bikinjiramwo ariko nk'iyo ni raporo abasaba ubuhungiro bakwiye kugira iyabo iyo abaje ico kibazo bakayerekana ko twabitohoje twabishize ahabona twabibakoreye ikindi usanga kiriko cagiye kiravugwa cyane havuzwe biko biraba kuri Tanzania Dieudonné yabivuze ko bikwiye si numva nto bigarukako ariko kandi hariho ibindi bihugu biriko biratera bigira ingorane kuri Kenya nta makuru dufise ko leta ya Kenya ariyo iri kwiragwanya impunzi z'abarundi ico ntaco ndumva ibiriko biravugwa muri no misi
ni itotezwa ry'abarundi batotezwa n'abandi banyagihugu bo muri Kenya cyane cyane babagirije ko bafise pièce d'identité bafise ibibaranga vya Kenya bakabakeka ko bashobora kuba bazotora uwo abo bandi badashaka. Ico nico tumaze kumva kiriko kiraba aho naho umva abarundi bogihana nabo nyene bakamenya uko bigenza muri ico gihugu, bakamenya umubano mwiza nabo bahasanze, ariko sinovuga ngo hari leta yo nyene tumaze kumva kuri kwiratoteza abarundi aho muri Kenya. Hariho abandi bariko baravuga ivyago bikomeye muri Mozambique. Muri no misi ndiko ndaronka abarundi benshi bahungiye muri Mozambique bariko barandika bavuga ko bamwe bariko barabaka impapuro z'ubuhungiro, abandi babimanye n'izo mpapuro, abadandaza bariko barahagirira ingorane zikomeye muri ico gihugu. Naho nyene biraboneka ko ari ikibazo gitera cyatuka ku barundi. Hari ikibazo gisanzwe kiri ku barundi bari muri Zambia. Rero aho hose birasaba ko ijwi rya twese, ijwi ry'impunzi, ijwi ryacu, ijwi ry'amashirahamwe y'abarundi bari aho hantu atera duga. Araho nibaza ko uku kuntu mu Burundi twagize societe civile ikomeye ishobora kuba ryarabaye nikosa ry'ingene turera abarundi bakoze biteze ko ari uwundi muntu azoja kubavugira ibibazo byabo. Murabona niyo tubajijwe uko abantu benshi batubaza ibibazo batubaza ngo societe civile igiye gukora iki, nuko societe civile yo bifise ingufu zidasanzwe yoshobora kuronka ba bantu nyene bari muri ivyo bihugu batadufashije. Umuntu akitega Mbonimpa azobikora, Pacifique azobikora, Dieudonne azobikora, ubundi Vital Nshimirimana azobikora. Ntabwo bimeze gutyo. Nuko abantu batahura ko mu bihugu barimwo ari bo nyene bitunganya, ijwi ryabo rikaduga, diaspora zigakora cyane, hanyuma tukungurana aho Focode ishobora gushika, aha Prodeha ishobora gushika, aha Prodeha na Focode zishobora gukorana zigakorana, ariko inguvu nyanguvu zizova muri abo bantu ivyo bibazo vyerekeye. Muturetse twenyene tudafise aho dufatira mu kubikora, ijwi ryacu riragabanuka inguvu ziza ari uko twagiyemo. Ariko cyanje ku kibazo gikomeye nka Pamela yabagije, Pamela muri Canada, hariho n'uwundi yakibagiye agira ati twarabonye muri 2015 abarundi bari hanze bagira imyerekano, ati kandi igihe bakoze imyerekano ico gihe amareta yarabumvise ataragira icakora. Ico ni ikintu gikomeye mu mareta yo mu bihugu vy'Iburaya, ni ikintu gikomeye gose. Aragendera kuri ico cya opinion, aho abantu benshi berekanye umubabaro, leta iteza kuza kwishura. Rero kugira ko societe civile yoguma ikora ibisanzwe ikora byo ntituzobireka, ko twebwe tuzosohora amatangazo ntituzobireka, ko twebwe tuzokora icyo twita plaidoyer no kuvuga hajya tugenda kurondera abakuru tukabasigurira ikibazo, kumwe Mbonimpa ariko arayibasigurira, tukababwira uko tubona ibintu bigoranye, tugaca aho twaza ko ambassadeur yaciye natwe tukavuga, tugaca mu bashinga amateka, tukaja mu mareta. Ivyo societe civile ntizigera ireka kubikora, tuzobandanya tubikora, ariko inguvu zavyo ziba ikirenga mu gihe bene ikibazo nabo berekanya wa mubabaro. Aho niwo abantu bakwiye kusubira kugaruka. Pacifique niyavuga, mugabo indiri z'abarundi baba muri Canada bigeze kwerekana umubabaro bafise. Uyu munsi ntibishoboke ko berekana ko bagifise wa mubabaro, ntibashobore kwerekana ko bagifise ya preoccupation, ahubwo bakaboneka biyegereza abategetsi baza kuyorosha kugira ngo bishoboke ko baza baragira vacances mu Burundi, kugira bazoje kuramukanya mu Burundi. Bizogorana ko ryajwi ryanje risubira kugira inguvu ryari rifise mu gihe abantu bashobora kugira iyo myerekano. Rero aho hantu abantu nibahumve, ntabwo dushobora gukora maji muri societe civile, tubijwi ry'abagowe. Mu gihe babagowe badashaka bo ko baboneka, ijwi ryacu natwe bica ritera rigabanuka. CNDD-FDD n'ibyo iriko yakora nayo, abatwara ubundi n'ibyo bariko barakora, binjira muri diaspora, binjira mu bahari, barungika abana babo. Avuza ko abantu baba impunzi, igitangaje nuko ubona ku bwinshi bariko bararungika abana babo ngo baze gusaba ubuhungiro, abakenyezi babo barungika kuza gusaba ubuhungiro. Bamwe mu bategetsi bariko baja muri ivyo vy'ubuhungiro. Ejo bundi muri Canada bariko barambwira umuyobozi wa prison y'Igitega, Colonel Salomon,
ariko muri Canada yagiye umugore yaragiye asaba ubuhungiro avuga yuko yubakanye n'umudandaza Salomo nawe aragiye ati ngiye muri le groupement familial ari warongoye prison ya Gitega abo nyene ari bo baba mu mugwi wabitwa ko batoteza abantu bakaca binjira ejo hageze kuvuga nawe azoba ari ya munzu yo muri Canada izobivuga cyo kimwe n'uwo wundi rero birahambaye ko iyi diaspora igarukana zijya nguvu akamba mwamvuze ati bigatere nukuri ndasuye ugatera diaspora zirafise inguvu nyinshi kunaturusha muri societe civile kiretse ko twebwe tuca twakira izo nguvu mwerekanye tukazishikana kumbure ku rugero rukomeye mu nzego zitandukanye zo kwisi aho nkuko Pamela yabivuze nanje ndakigarutse ko bavyumve byahereye muri Sweden buriya ibi byo gutakaza iby'ubuhungiro societe twaraheruka diaspora muri Sweden ikomeye cyane mu nyuma itera itakaza inguvu turayibura ntitwasubira kuyumva cyane nkuko twara tuyumva kera Sweden kiba kimwe mu bihugu vya mbere byatanguye kwanka gutanga ubuhungiro ku barundi uko twahora tubona imbere byari bimeze mu nyuma bigenda biza handi Canada niyo mu misi heze yakuyeho ko yahora yohereza abarundi gusaba ubuhungiro haca haza Suisse atangura kumva Suisse murumva ko batanguye kuvuga ububirigi ubudagi nabwo nyine bariko barabuvuga hariho abantu batanguye guhunga ubudagi kubera ko bariko barabima ubuhungiro aho hose le diaspora zidafashe ikibazo mu minwe twe tuzoguma dusemerera ariko hari ahantu tuzobura abantu batabigiyemo naba basaba ubuhungo nabo nyine batadufashije hariho ikizotera gitakara mu gihe ivyo bitokorwa hariho kandi nimwibaza ko biba bigoye Pacifique ntabaciriyemwo kuri ivyo musaba ama diaspora kenshi usanga abatwara ama diaspora usanga kandi bitabira banakorana n'ibikorwa vy'ama ambassade ico gihe niwumva ko biba bigoye naho rero nico turiko turavuga ubandwa ni wabanda urubugi nimba abantu bakeneye gusaba ubuhungiro bonyene badakeneye kugira uruhara nimba abantu bitwa ko baserukira abarundi bakaba badakeneye kuvuga ibibazo by'uburundi canke ugasanga bariko babitanga uko bitari bakaba mubaza kuvuga ko ibintu bimeze neza kandi babizi ko bitameze neza urumva bariko barica ryajwi ryo gutabara abarundi bagowe birahambaye kuje babikoze no muri 2015 birahambaye ko n'uyu munsi aho hantu bahagaruka amashirahamwe ya diaspora akaduza ijwi bamwe bose aho bari kuko amareta arabumviriza barafise uruhara rukomeye hageze amatora bashinga amateka barabakeneye ko amajwi yabo ayo makominote yose barabakenera ko amajwi mu gihe biyangajije nta nkeka ko ijwi ry'abarundi rizokumvirizwa leta y'u Burundi nayo nabivuze ivyo iriko irakora no kugabanya izo nguvu n'iryo jwi rero abantu bagumye bashaka kwinyegeza abantu badashaka bonyene kugira uruhara mu biberekeye ijwi ryacu rizogerageza rizogera aho rigarukira tuzokiza byose nkuko byari kugenda mu gihe bobaye barimo ico n'ukuri abantu bacumve suwundi azoza kubatabara nibo nyene bafise uruhara rukomeye mu kwitabara twebwe turiho bwa tubafashe kuduza iryo jwi turavyemera ko tuzobikora mugabo bene byo batagiyemo inguvu zacu zizoba zike cyane ndabishubiyemo gutyo hanyuma ngira ntere nja kuco dusaba ayo mareta naho mu kuvugana esa nuko nayo nyene nagenda yabwira aya mareta urumva ko inyungu z'ibihugu zimeze ukundi ariko kino kibazo kijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi ntibagifate minenerwa aba bantu baza gusaba ubuhungiro benshi baragowe benshi barinda banacika iburayeho gusaba ubwo buhungiro baciye mu bintu bigoye cyane bavuye mu magorwa atagira izina hari naho iyo tubiravye dusanga bamwe nyene bagowe aribo bataha ubuhungiro abagize izo ngorane tukisanga abitwa ko barungitswe n'ubutegetsi nibo byoroheye kuronka ubuhungiro kuko ubutegetsi burungitse nk'imbonerakure dufate ko ubutegetsi bwo nyene burungitse imbonerakure gusaba ubuhungiro iyo mbonerakure usanga yo yorohewe kwerekana kwigorwa yo yiroroherwa kuko nimba ari ukwerekana ko bayihama uzosanga naho bokenera ko ari procureur general de la république asohora umutahe werekana ko iyo mbonerakure ironderwa iyo mbonerakure yo izobifise uwo mutahe nimba ari ikintu cyosohorwa n'umukuru w'igipolisi mu Burundi ari umwana wa muvyara wa Ndayishimiye ari umwana w'umushikiranganje biroroshe ko uwo aza afise igipapuro cy'umukuru w'igipolisi cy'u Burundi kimurondera mukuru w'ipeza ry'u Burundi aramusorera ikivuga ko aronderwa uwo muntu akaronka ubuhungiro mu mwanya muto cyane
ugasanga wa wundi yakoze manifestation, wa wundi by'ukuri ku gatumba ariko ararondegwa, wa wundi mbonera kure ziriko zirirukako agiye kubivuga niwe byanse ingena vyerekana, kubera ko nyene ariko ararondegwa biragoye ko ariko ararondegwa ariwe biza korohera kubironka. Aha n'ukuri amareta yo twumviriza, yo twakira akumva ijambo ryacu, ntitura abantu dupfa ibyo dushigikiye tubwira mu bubeshi. Ku mashyirahamwe twebwe amashyirahamwe dufise turemera ko ico tuzi ko ari ukuri tucerekana ko ari ukuri tukakibafasha kukimenya. Ibibazo by'abarundi ntibifatwe minenegwe, bano barundi baragowe, dufise leta y'abantu baba beshi bakomeye ku rwego rukomeye cyane, bagendera ku kurondera guhenda makungu, ariko intumbero nyamukuru ari guheza aba bantu bose bafise ijwi ritavuga cyo kimwe n'iyo leta canke ryerekanye amabi ariko arakogwa n'iyo leta. Ico kintu bocumva 2015 nayivuze biracyarimwo. Ikindi c'imigambwe, umuntu aje avuga akerekana neza ko ari nko mu MSD, umuntu yerekana neza bikaboneka ko ari mu CNL, umuntu yerekana neza ko yari mu mashyirahamwe yigenga canke akorana naye amashyirahamwe ariko arakora amatohoza kubiba mu Burundi, abo bantu vy'ukuri n'abantu baba ariko barahamwa. Hari n'abandi baciye mu nzego z'umutekano usanga bazira kuba barabaye ari nk'aba ex-FAB bakekwa ko bashobora bakeka ko bari mu batemera iyo ntwaro, nabo barimwo mu migwi usanga iri kwirahamwa bikomeye gose mu Burundi. Iyo abantu bashobora kwerekana ivyo, kumbura abasigaye gushobora kubaza nk'aba amashyirahamwe nyene yigenga n'abandi niyo n'abakuru b'iyo migambwe bariho i Buraya bashobora kwemeza ko bazi abo bantu. Ariko by'ukuri abantu bari muri iyo migwi ushika uyu munsi baracyahamwa bikomeye mu Burundi. Bari mu migwi mu migambo itavuganwa n'ubutegetsi, barakoze imyerekano, baragiye muri kampanye ya CNL muri 2020, bandika ku mbuga ngurukana bumenyi bikaboneka ko bandika biyamiriza ibintu bikorwa n'ubutegetsi, bashobora kuja mu biganiro nk'ibi tujamwo bakabivuga. Abantu bitaba amanama Fokode itunganya mu Bubiligi canke ahandi canke ayandi mashyirahamwe ya societe civile akaba yakoranije abantu canke imigambwe igakoranya abantu, abo bantu bakaboneka ko bariyo bagafotorwa. Abo bantu by'ukuri bagiye mu Burundi barashobora kugira ingorane zikomeye cyane. Mu gihe ambasaderi wenyene yiyemerera ko akurikiye abantu baba niyo baja n'ivyo baja, murumva ko umuntu yitavye ayo manama, umuntu yagiye muri iyo myerekano, umuntu yagiye muri ayo makoraniro, ambasade ibi bifise abo bantu basubijwe mu Burundi bazogira ingorane. Ako kamo rero turiko turagatera ayo mareta bavyumve, iyo migwi y'abo bantu bari mu ngorane zikomeye, barimo mu bantu batashe, bashobora kwicwa, bashobora kunyuruzwa, bashobora gupfugirwa ubusa, bashobora kuborezwa igufa, bashobora kugirirwa nabi, bishobora kuba bagitashe canke bikazobabako haciye amezi baratashe, ariko ntibamenye ko abo bantu bari muri ligne domire y'ubutegetsi bw'u Burundi. Ego murakoze. Akabazo kanyuma mwambagije ko kwa Alice Hakizimana akambaza ati amashyirahamwe agiye kubandanya ko iki, ivyo nibaza ko na Maître Dieudonné yabiciye ko hariho ibintu novuga ntibiri classique, ibintu abantu bamenyereye société civile ikora, ni nko gutunganya ibiganiro Fokode yabikoze, hari ugusohora amatangazo yiyamiriza ivyo biba biriko birakogwa, hari ivyo Mbonimpa yavuze bya plaidoyer tuja guhura n'amareta n'izindi nzego twibaza ko zofasha. Maître Dieudonné yavuze nko guhana na Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, hari kuja muri Conseil des droits de l'homme i Genève, hari n'ayandi ma mécanisme yose international turondera. Ivyo tubona tubikora, hari gusohora amaraporo nk'ubu birahambaye cyane ko tuguma dukurikirana ikibazo c'abataha ingene bamerewe, tukabana tubishira habona, kwerekana abo bariko bararonderwa bari no hanze bakagirirwa nabi bari hanze bikavugwa na leta y'u Burundi. Aho no shima gose nk'igikorwa Sharangabo akora mwishira hamwe arongoye n'igikorwa gikomeye cyane cyo kwerekana ya mabi abantu bakorerwa bari hanze. Ivyo societe civile izobandanya ibikora. Hari ico batubasabye cyo gukoresha imyerekano, ico usanga gitanguye kurengera societe civile yonyene, ni hamwe haca hazamwo diaspora. Aho dushobora n'ibyo tuzobigerageza babidukundiye ama diaspora tugakorana, tuzosura tubigerageze turabe ibishoboka. Hari kandi ahantu shimira nka diaspora y'Ububiligi
kuri iryo tangazo yaciye ikora ku byakozwe na Ambassadeur Terence Ntayiraja ntakita n'ikintu ciza sintahure ingene nka diaspora ya Canada yari kerebutse cyane uyu munsi atakintu na kimwe irasohora kubwene abarundi basaba ubuhungiro muri Canada muri no misi bariko baragira ingorane bosura bagakerebuka kumwe twari tubazi bakabikora birahambaye rero urwo ruhara rwa diaspora ko ruboneka niyo ntambwe yo gusura kuja ku myerekano bigashoboka yuko bishobora gukorwa coba naco ari ikintu gihambaye murakoze cyane Alice ngira sinzi ko akabaza mufise canke mwoha akajambo kanyuma batumire kugira ngo dusoze twamaze kurenza umwanya w'ikiganiro ego paruguha akajambo kanyuma batumire Gilbert ngira ngo mu munota umwe abatumire bofata umunota umwe byinshi byavuzwe umunota umwe kugira ngo dusoze dusozera kino kiganiro duhere kuri Maître Bashirayishize akajambo kanyuma Maître Bashirayishize murakoze ikintu cyanyuma nohereza ko twaciye ku bintu bitandukanye nuko abantu batoca batekerwa n'uko mugabo ntibanijajare bamenye yuko umuntu yahisemwo kugwanira ukuri nta leta izokwigira imworohereza cyane cyane nk'ijya leta yacu mugabo nta biriko biracika cyane cyane nko bari muri ibi bihugu ibihugu bikurikiza amategeko ariko abarundi n'ukuri turaba ingene tuvyura agatima ko kubabarana no kubabara igihugu cacu uguhora ukuba ntirumve ko ntaco bizofasha ndetse yuko umwanya igihugu uzoba munini gusumba kandi bikatuguka umwe wese rero yumve yuko amagariwe kugira icyakoze bavuga bati nturabe iki gihugu cawe kiraba ko ahubwo urabe wewe ico ushobora kugifasha umwe wese arafise ico yogifasha nuko nohereza ko atari ugukengurukira abo twatangiye ikiganiro ababajije ibibazo namwe mwakiremesheje abonye amakomantere menshi atandukanye nibaza yuko bene ibi biganiro bizofasha abatari bake hanyuma ikintu nohereza ko no gusaba bene abo bantu bakiriko barasaba ubuhungiro kuja barakwirikira amakuru abiwabo kuko kuvuga ngo urafise n'ivyo bipapuro udashobora kubisigura ngo bakubaze ibiriko biraba mu gihugu ugasanga bumviriza amakuru ntumenya karamutse ugasanga bakurikira kuri ibi vy'amarezo sosio utuntu tudafashe no kumenya yuko hari urugamba mu Rundi nkabifuriza kurema no kugerageza gukurikirana ibintu byabo bashinzemo umwete iciza nko mu byamaze gushika mu masentaro urashobora kugumuhe ubahereza ibimenyetso bishasha bamenye yuko dutegerezwa gushigikirana ariko uruhara rwanye nebyo rwa ruhara ruhambaye nta kindi nohereza ko atari no gushimira hamwe fokote yatunganije kino kiganiro kugira ngo tumere nk'abaremesha batanga umuco tunasaba yuko abantu baguma barikanuye kugira ngo intererano yabo irindiriwe igira ifashije abari mu gihugu nabo turazi yuko bigoye ubukene iterabwoba ariko nta butegetsi na bumwe kw'isi ushobora gukandamiza abanyagihugu imyaka yose imyaka ukumererwa nabi abanyagihugu bamara nibo nyene bayigenera umunsi bakeneye kubihagarika birahagarara nta ibihugu byinshi byaraciye mu ngorane hanyuma birazivamwo bifuza yuko twebwe dukira uko byifuza ni kimwe ukubiharanira hanyuma tukanabiharanira kugira ngo igihugu cyacu gisubire ku ruteka abarundi basubire bishire bizane bakura agasuzuguro ko kwamara banyuma hose kandi twari dufise byinshi byoshobora gutuma abarundi babaho neza bakabana neza ni politike mbi abarundi baraba ingene bironderamwo bonyene inyishu abantu bibaza bati haragakiza kazozanana za Burayi ibi byose ni bibutsa bati mufisi wanyu
mutakoreye biragoye ni nk'inkebuzo baguma baduha ijya nino ni ibyo bivuga uko nyine yabivuze sinza kubigarukako ahubwo ngomba ntere ndangiriza aho dukunze kuvuga tuti iyo bambagiye ati mbega abategetsi b'u Burundi bo ntacu babwira ni kenshi vuga nsigaye nsanga umenga nta n'icyo ngifise ngibabwira kuko umengo nta mpanuro bumva ariko kino kiganiro gikoze mu gihe perezida Ndayishimiye asigaje iminsi 10 ngo akwize imyaka 6 ari ku butegetsi. Ibyo turiko turavuga ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko yananiwe ibanga ryari ryamuzanye. Abantu baribuka Ndayishimiye akije ku butegetsi hariho icyizere tukumbure yokosora ivyari byabonetse ku ntwaro ya Nkurunziza batikumbure ko kera kiri umuroberi ari we yaja mu biganiro kumbure yoshobora kuba wohuza abarundi kumbure yoheza izi njyane yarahasanzwe zavutse kuva muri 2015 abantu baragira bati mu minsi ya mbere hariho ni ibimenyetso bimwe wamengo asa n'uwahagaritse nk'ibyo kunyuruza abantu arabikora nk'amezi 2 imbonera kure hirya no hino mu gihugu barazihagarika iterabwoba zariko zirakora ariko guhera nko mu kw'icenda kwa 2020 ibintu tubona bisuye kujibuti none raba turangije turiko tuja aho gushikira iyo myaka 6 dusubiramwo bimwe nyene byose byahora bivugwa imbere yuko aza ku butegetsi buriya igikorwa ca mbere c'umukuru w'igihugu imbere yuko tunavuga ivy'iterambere n'ibindi igikorwa ca mbere c'umukuru w'igihugu burya no gufatanya abanyagihugu no gufatanya abantu biwe ndibuka urugendo rwa mbere yakoze muri Tanzania haravuzwe cyane ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yarakiri perezida Magufuli harabavuze ko yoba yaramuhanuye amubwira ati none wewe ni mpaka wikorere imizigo y'uwapfuye ayo madosiye y'uwapfuye ni mpaka nawe yagenderemo canke wari ukwiye kuza kuyaheza ugafatanya abarundi kigashyushya abarundi bose rero ubiravye nico kintu cyamunaniye cya mbere Ndayishimiye yarananiwe gufatanya abarundi abantu biyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza ntabwo bari biyamirije Ndayishimiye mbere ku matwi twebwe dusumira Ndayishimiye ntari kure cyane y'izindi ntwazangabo zitemera ico kiringo muribuka intwazangabo zandika z'abahoze muri CNDD-FDD abagenerale bandika ikete muri Bunyonyo 2014 nimba ntiheze Ndayishimiye ari mu bambere banditse iryo kete yiyamiriza ba Bunyoni yiyamiriza Adolphe Nshimirimana mbere byasa no kwankanye nico kiringo ariko Nkurunziza menya kubaganiriza bamwe atangura kubaha ibiti aragira ati reka nigizeyo abo mwanse namwe ntangure kubaha noneho Ndayishimiye bahavuye baronka umugambwe mu nyuma murazi ngene bivugwa ivyo yakoze kugira ngo abari we aronka kwitoza muri 2020 Nkurunziza atari we yashaka rero uwo muntu nugukina abarundi bimwe abakina ariko nawe nyene siko yari mu bakunze ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza urumva ko bitumvikana ingene ikiringo yagwanije mu ruyeri nubwo butegetsi akaburonka ku ruyeri ntibyumvikana ingene yagarutse atoteza abari bahagarariye ibyizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha akabatoteza nk'uko womengo niwe bari bariyamirije kandi atari byo niho mvuze ni ibi turiko turavuga uyu munsi ibiterance ntayiraje ariko aravuga ibi byose ni kimenyetso cy'ukunanirwa kwa Ndayishimiye kuca abarundi bari bamwiteze ko kuca yashobora kumarira igihugu nta muntu n'umwe ku isi yarangije gutwara himbazwa nuko yananiwe gufatanya biwe igihugu cyagumye gitatana abantu bagumye babimpunzi
nta mukuru w'igihugu n'umwe yemerwa kubera ivyo abakuru b'ibihugu bemerwa kuko bashoboye gufatanya ibihugu byabo bakabikingira bakabirinda bigahagarara ku mategeko n'iteka bikabamwe intwari ibereye rero nico numva jewe nashaka gushimika ko uyu muntu yimirije kwitoza mu mwaka uza ariko ibi turiko turavuga ni ikimenyetso c'ukunanirwa kw'iyi ntwaro nico numva jewe nashaka kurangiriza ko ce ndangiza shimira uko twama tubikora mwebwe bwa mbere mudufasha gutunganya kino kiganiro kikagenda neza nkashimira Maître Dieudonné Bashirahishize yemeye kuza mu kiganiro ca Fokode tugasangira ijambo so bwa mbere aje kandi ndizera ko atari n'ijya nyuma intererano ziwe za mariza agaciro kanini cyane turamukengurukiye turashimiye Mutama Petero Karaveri Mbonimpa naho atari umutumire yagize uruhara rukomeye mu kiganiro cyo kimwe na Leopold Sharangabo turashimiye kandi abantu bose bafashe ijambo bakagira ico bashikirije zaba impanuro zaba kubaza ibibazo mwese mwakoze gose kukamo mwaduteye kandi tukashimira abakurikiye ikiganiro nama nabivuze inguvu zo kubandanya bino biganiro zihagaze ku kuba mwemera kubikurikira tukabona ko turiko dukora igikorwa mushigikiye mwese turabashimiye sinibagira kandi gushimira ekipe yose ya Fokode itunganya bino biganiro bigashoboka kuri mwese rero mwadukurikiye twari kumwe mwakoze tubipfurije kandi ijoro ryiza mugira ibihe byiza murakoze Pacifique nahazwe reka natwe tubashimire kugene mudahengeshanya kwitanga muri bino biganiro mutanga amakuru musemerera muvugira abarundi bari mu kangaratete nk'uno munsi mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro mwakoze namwe Dieudonné Bashirahishize mwakoze kubana natwe no ku ntererano zikomeye mwatanze muri kino kiganiro mwakoze cyane natwe turabashimiye no hanyuma nimwatutumira tuzobitaba murakoze babajije tuzakugaruka mu gice cya gatatu ariko mu babajije hari Reynold na Sonia ngira nibo babajije utubazo tutari mu gice cya gatatu mwogerageza kugira ico mubivuze ko reka duhere kuri Pacifique sinzi ko Dieudonné arasubira kuduga nimba Dieudonné muri ko muranyumva aho muri mwosoka mugasubira mukinjira canke mukinjira kuri link yindi nabahaye kugira ngo tushe kwaronka mukurinde ko turonka Maître Dieudonné Bashirahishize reka tugaruke kwa Pacifique ngira mwogira ico muvuze kuri ibi Reynold avuze na Sonia ibisigengira birishugwa mu gice kigiye gukurikira ego Reynold ivyo yavuze nta n'ikintu kinini bivuga kuko yavuze ibintu biboneka biraboneka ivyo yavuze uruhande rumwe yerekanye ubutandukane bw'impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyarwanda sinza kubyinjiramo cyane murabona ko dukunda kwirinda kwinjira mu bibazo biba byerekeye ikindi gihugu kumwe twahanura ntayiraja tuti ibyo bibazo by'u Rwanda aho gukora ku bibazo byawe uza kubyinjiramo urondera iki ukure inode yabivuze hariho uko twahunze kudasa ku Rwanda impunzi zihunga 94 zimwe zeje gukora ihonyabwoko ryakorewe abatutsi uwo mwaka biratandukanye n'impunzi zo mu Burundi zihunga zariko zisaba kwibwizwa shingiro ry'u Burundi ryubahirizwa sinoza kubyinjiramwo cyane ariko iryo tandukaniro ryo riraboneka hanyuma akongera kandi ati ku kibazo cyo gufyina kw'abarundi naco nyene nari namaze kukivuga ko imigambi bayateguwe n'abakozi ba leta y'u Burundi canke mashirahamwe yegereye u Burundi hari ikibazo yabajije neza ati umuntu agize ati vyakozwe na Bangubu ni banki leta yo nyene ifisemwo umutahe ifisemwo inguvu zikomeye abayitwara ni bande uyu mukenyezi w'umudandaza Venera w'Igitega bazwi uruhara rukomeye bafise muri CNDD-FDD bazwi ingene begeranye na Evariste Ndayishimiye nanje ibyo byose abantu ntibotunganya umupira ngo jeje kuwukina rero ni hamwe tugira
barundi bose muri diaspora kugira ngo bakoranywe bitunganijwe na leta y'u Burundi na Bankobu kugira ngo bagende guteza imbere igihugu mbega ivyo vyo hari ico bisa bisana n'ivyo Ntahiraja ariko aravuga niyo migambi n'ivyo vya basket Renaud ariko aravuga ico navuze ubwa mbere navuze ndikundo gufina kudasanzwe buriya ico umuntu yahamagarira abantu no gukoresha ubwenge hanyuma umutego ukomeye iperereza ry'u Burundi nigeze gukora ikiganiro kijanye n'imitego y'iperereza ry'u Burundi umutego ukomeye iperereza rikoresha nuko kurondera abantu umuntu abashobora kwizera abo ubona umengo mwasa nabosangira ivyumviro canke mushobora kuba igihe kimwe mwarigeze kuba mubisangiye ugasanga ntushira mu bwenge gushikane kure ngo wiyumvire uti ibi bintu biriko bigerahe hariho abo tuzi bahoze bakomeye nko mu mugambwe MSD ukumva bahamagawe i Dubai bagiye guhurirayo n'abategetsi b'u Burundi bakava Dubai bagaruka mu Birigi hariho mission babahaye baza gukora harabitwa ngo bari muri iyo migambi nyene ngo yo guteza imbere u Burundi ariko ikaba inzira y'ingene abategetsi b'ubundi baronka urufunguzo rwo kuronka bamwe buza gukoresha mu kuronka amakuru y'impunzi mu kuronka amakuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero jewe mpamagarira abantu kukanura kugira ubwenge kumenya ko hariho leta ibanka bahanganye ibafitiye imigambi mibi cyane hari n'ikindi kiriko kiribonekeza rwose muri kino gihe abantu bamwe barabibona abandi bakanka kubibona kandi babibona aho hari abantu bamwe ubona bari begereye ubutegetsi n'ubu bari bitwa ko babwegereye hari aho bifatira nko ku moko ukabona ingene bamwe babahindurira ingene baza kubanyaga ivyabo ingene bariko barabapfunga ingene bariko barabagandagura nk'ibi duherutse kubona kuri ba Gabi Bugaga umwanya umwe bakamwica uyu wumviriza jewe nk'igihe Gabi Bugaga apfuye ngo ako karonda kaje ko nakumenga ngiye kure hariho benshi bo mu mugambo uri ku butegetsi bambwiye agahinda bafise umuntu akavuga ati mbega muri ubu butegetsi buriya umututsi afise agaciro kangana gute ati yapfuye nta no kumushyira kuri statut nta kugandara amagroupe turimwo nta na kimwe kiriko kiravugwa burya turi ubusa ku rugero rungana gutya mu nyuma bariko bararira gutyo ukabona mu nyuma umengo ubutegetsi bwahavuye nabo bakunda iyo mikino iriho muri ubwo butegetsi abantu badashaka kubona ntibambaze n'ubutegetsi bufise urwanko rwinshi n'ubutegetsi bufise intumbero mbi cyane abantu badashaka gukanura bazokoreshwa mu migambi ijanye no gusambura bunyene naho nguma kenshi ngaruka kuri ico kintu gukanura kugira ubwenge kubona ubwoko bw'intwaro dufise uko imeze hanyuma Sonia Kabwa ati ambassadeur twavuze ko mu mategeko hari ibyo abatarikuriwe nk'ivyo byo kwinjira mu buzima bwose bw'igihugu aba ari mwe yagiye guserukiramo ikindi gihugu twavuze nk'ibi byo kuca kugirira nabi impunzi igihugu kiba gikingiye kwinjira kuvuga ko uri kurarondera iyo baba uri kurarondera iyo baja kandi abo bantu bahunze iyo leta bakaba bakingiwe na leta yindi Maître Dieudonné yari yabisiguye bikwiye ico kimeze gutyo ariko kandi aya mareta yo muzaburaya arabizi ko ahanganye n'ayandi mareta menshi kw'isi usanga ariko akora ivyo nyene Ntahiraja ariko aravuga barabizi bobo kenshi ico bakora nuko begeranya ayo makuru bahagerageza kumenya abashobora kuba babangamiwe hariho bamwe muri twebwe mu bihe bitandukanye bagiye barabibwirwa ugasanga twabibwiwe n'inzego z'igihugu tuba turimo zikatubwira tuti uragaba hariho ibimenyetso tumaze iminsi turonka yuko ushobora kubangamirwa hari abagukurikirana ndazi ko muri twebwe hariho abagiye bararonka ayo makuru kenshi nuko ivyo bihugu bibigira iyo babonye ico gihugu carengeje urugero niho bagera ku rugero bahamagara ambassadeur bakwisigura no kumwirukana bishobora gushika bakamwirukana kumbure Terence Ntahiraja hariho urugero yoba ataragera ko ariko kenshi bene ivyo biba biriko birakurikiranwa niho Sonia yagira ati niba mufise ivyemezo icyemezo cya mbere rega nivyo yivugiye nico cyemezo kuko we nyene yaravuze ati jewe aho abantu baba ndaharondera ndahafise ndahazi icya kabiri iyo baja hose ndabakurikirana ndabizi icya gatatu ntidusinziriye naho tunumye hari ivyo turiko turakora urumva ko yabitomoye neza ko leta yiwe iri kurategura imigambi mibi ku mpunzi ico none twebwe cya dukora iki burya mu batubaze cyo turiko turakora naho ngira kigiye kwinjira rero muri cya gice cya gatatu tugiye kujamwo
harimo n'iki kiganiro hariho umuntu yibaza ngo ikiganiro foko dipfa kugikora gutyo ngo ni ikiganiro gipfa gukoroka sivyo buriya muri ivyo turiko turakora kino kiganiro kirimo kino kiganiro gitumbereye kwereka ivyo bihugu nyene biriko birasamara kubereka iyo leta y'u Burundi byiriko irategura kuri izo mpunzi nuko batosamara nk'inyishu tubona bariko baraha abasaba ubuhungiro hariho byinshi turiko twishura ko muri kino kiganiro burya turiko turabikorako ica kabiri hariho inyandiko usanga turandika turi kumwe twese amashira hamwe tukandikira ayo mareta ndibaza ko iyo ntambwe mu minsi iri imbere izobamwo kumbure ngicyo kiragaruka mu gice cya gatatu Pacifique mudukundiye ntwari yababajije ati mbega ntimwibaza yakoresheje ijambo ry'igifaransa complicité hagati y'ububirigi n'igihugu cy'u Burundi cyangwa na ambassade kuba ibintu mwe n'ivyo biba bikijana ntihagire hariho ibintu bibiri abantu boza baratandukanya iyo bigeze ku bihugu bigendera ku mategeko hariho ibibazo bya geopolitique ibibazo bya geopolitique tuko turavuga geopolitique ni ibi bintu ubona hari inyungu z'ibihugu zihinduka mu karere ukabona igihugu umwanya umwe bavuga ko kiriko kirakorana niki munyu mukabona cyahinduye bivuzwe ko ikorana na kijya kindi kubera ko hari inyungu zaco cibaza ko mu kubikora gutyo ariho zizokingirwa neza muri ako karere ivyo birukwavyo kububirigi ngo nyene bushobora kugira biti uyu munsi gukorana na leta y'u Burundi kumbure hoba hariho ibifasha inyungu zabwo nimba ari muri Kongo nimba ari mu karere nimba ari he ivyo birukwavyo kuva kera ababirigi barafise ingene bagiye bahagarara ku bibazo byo mu karere n'ingene bagiye bafata amareta yo mu karere ico ni kintu kirukwacu mugabo ikijanye no gukingira abantu bahawe ya protection internationale navuze aho bica byinjira mu masentare mu nzego z'ubutungane z'ububirigi mu nzego zijejwe agateka kazi na muntu k'ububirigi umva kico kihinduka ikibazo interne ikibazo cyo kuri territoire y'ububirigi ntigisubira kuba cya kibazo cya geopolitique inyuma y'ububirigi aho rero ni ibintu bibiri bidasa ntabwo usanga amareta yo mu bihugu bigendera ku mategeko akora cyo kimwe n'amareta y'ibihugu bitubaha amategeko umurundi yamaze guhabwa ubuhungiro mu bubirigi igihugu kikamwemera nk'impunzi kikamukingira uyo afise amategeko y'ububirigi amukingira inzego z'ububirigi zimukingira cyo kimwe n'uri no mu bindi bihugu bitari ububirigi nimba uri muri Suisse ukaba waramaze kuronka ubuhungiro uri mu Bufaransa urahandi usanga amategeko y'ivyo bihugu afise ingena gukingira ibitaba mu bihugu vy'iwacu mu bihugu by'iwacu leta naho woba wakingiye wahaba ubuhungiro bukeye ikagashaka gutanga uko igomvye ikabigira uko yishakiye ariko muri ivyo bihugu bindi siko bimeze niho hamwe nibukije nti n'ayandi mareta yabaye mu Burundi hariho yabaye abagenzi bakomeye b'ububirigi muri iyo myaka nyene hariho impunzi z'abarundi ziri mu bubirigi zaba zironderwa n'ayo mareta ariko ububirigi bwagumye bukingiye impunzi kuko baba bahagaze kuri ya mategeko rero ivyo umuntu yoza arabitandukanya ntaca agira ngo kubera ko leta y'u Burundi n'iy'ubirigi bisa no kumengo biriko birumvikana bica bisigura ko ubirigi bureka gukingira impunzi bwakiriye ahubwo aho turiko turagwana uyu munsi ne ku kibazo bariko barasaba ubuhungiro batariko baroroherezwa nk'uko vyahora bishobora kuba byo bifataniye isano niyo migenderanire iriko iraba hagati y'u Burundi n'ububirigi muri ico gihe urumva utararonka ubuhungiro ntabakingiwe cyo kimwe n'uwamaze kuburonka ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye hano twahagaze cyane kuri abantu bariko barankirwa kuronka ubuhungiro murakoze cyane Pacifique Dedo ne bashyiraho ishize ndabona mwagarutse namwe mugerageze ngira hari utubazo kandi mwabitse ariko hari akabazo ka Reynold yagarutse kubijanye n'ibikorwa bisigaye bitunganywa hano ku mugabane na cyane cyane wa Burayi mu Bubirigi agaruka ku vy'inkino mu Budagi ariko harategurwa inama rukokoma izohuza ibihugu byose biri ku mugabane wa Burayi inama itegurwa gukorwa ikoranye na ambassade y'u Burundi mu Budagi hanyuma kandi igakorana ni banki Bankobu ari nayo eruka gutunganya ibikorwa vy'inkino mu Bubirigi ati kumbure ntivyari bibi ariko n'umukenyero mushasha Sonia nawe babajije ku cyamategeko mwishure kugira ngo cyo dutandukira igice cya kabiri kugira ngo ushobore kwishura utari shishikira n'ikibazo cya Sonia kugira ngo umuntu amenye ashiremo umuco numva yuko bihambaye yuko umuntu amenya ati mbega
kuronka ubuhungiro ngaha cyangwa mu gihugu cy'i Burayi bigenda gute biratandukanye rwose no muri Afrika. Ibihugu bya Afrika 69 baragiye hamwe bagira amasezerano yo gushira mu ngiro itegeko mpuzamakungu, amasezerano mpuzamakungu yo 51 baca baravugana bati twebwe nk'abavukanyi nk'abanyafrika umuntu azobona abanyagihugu bahunze mu kigwi bahunze igihugu cabo nta kwirigura baburanisha uzobona yuko bataye izabo kubera bafite ingorane tubaha ubuhungiro ubwo nyene. Ico nico bita prima facie. Nuko umaze kubona umuntu yataye ibyiwe agatekera kaza muri Afrika nkajya muri Tanzania baca babandika bagaca babaha ubuhungiro nta muntu yabanje kugenda kuburana. Nganaho mu bihugu bya Burayi nko muri ayo masezerano 51 mu ngingo yayo ya mbere aravuga ibintu bitanu utegerezwa kwerekana yuko wahunze inzego z'igihugu cawe zikubangamiye zitagishoboye kugukingira ico gituma ukingirwa n'ikindi gihugu, kerekana yuko ubangamiwe ku buryo buhambaye, hanyuma uko kubangamirwa no gutotezwa bikaba biva kuri politike, bikava ku idini, bikava ku bwene gihugu, bikava ku bwoko canke race, canke ukaba uri mu mugwi utotezwa muri ivyo. Hano uvuga nk'aba usanga bahuza ibitsina bagisangiye mu bihugu bimwe bimwe. Utegerezwa rero kwerekanamwo ikintu kimwe. Ngaha mu Bubiligi mu minsi iheze bavuga yuko kujya baguma bavuga ngo n'abakoroni ngo n'abansi baje mu Bubiligi baje gufatanya n'abakoroni. Hariho ico bita jurisprudence, ni kuvuga ingingo yafashwe na sentare bivuga ati umuntu yamaze gushika ngaha mu Bubiligi kwasa ubuhungiro naho ivyo bavuga bindi vyo bidashemeye hamwe yosubira inyuma ico kintu conyene cyuko yagiye gusaba ubuhungiro mu bansi bishobora gutuma bimutera ingorane akamerwa nabi agatotezwa kwera yasubiye inyuma. Ariko guhera imigenderanire isubiye kuba neza baje bavuga bati ya migenderanire ubu nta ngorane n'abarundi bari bahunze 2005 na 15 basubiye gutahuka. Nukuvuga iki kintu cyo kwima ubuhungiro abarundi cyatanguye gukomera gose ubu guhera umushikiranganje w'imigenderanire y'Ububiligi agiye mu Burundi bagatangura kuvuga yuko ari imigenderanire yasubire kuba myiza, bace batangura kuvuga bati n'ubuvuye mu Bubiligi akagenda ubu ntakibonwa nabi. Nukuvuga ya jurisprudence ya horikinga ikavuga ati nuwo atabindi bishemeye yerekana aca kingirwa. Ico caramaze kuhava baca baraba ku muntu umwe wese bati ku gatwi we yoba aboneka ku butegetsi yuko abangana. Aha rero niho nca mpamagarira abantu bose kuraba ati mbega ubwo dossier yanje ndayitegura gose nk'uko ibintu vyamaze guhinduka bitakira ibintu vy'ikivunga ku buryo umenya ku mutumba arya myimenyerezo ikorwa n'imbonera kure bashize bariko bagomba gushira mu bisirikare vya FRAD ubwo ku mutumba abantu bagenzi barara barakizura no bankibimenya ubwo abatahuka bakanyuruzwa ayo maraporo ko yandikwa ndibuka nkashira ngabo vyinshi arabishira habona ubwo ayo maraporo ndagenda kuyaraba. Abantu rero kumbure abatamenye yuko hari ibintu byahindutse mu masentare ngaha umwe wese abafise umushingwa manza akamuherekeza akaburana akerekana ingene wenyene ahohotegwa ku gatwiwe. Ivyo rero bisaba yuko abantu bamenye ko bagende barakurikirana n'ibihe bakaca bamenya ingene bitegura gusumba bakamenya yuko ari ikintu gisa n'icagoranye. Kubavuga complicité imigenderanire imaze kunaguka ntibabe bagitukwa naba nabari haba harimwo ico no kwita nkari inyuma geostrategique ariko si complicité kuko mu gihugu imbere ayo masentare akora aravye amakoro atangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atangwa n'amashirahamwe atandukanye, ariko wewe ubandwa ni utegerezwa kubandura gukerekana uti jewe ku gatwe kanje ibintu bimpambi birahambaye ndageramuye kubera iki. Ico rero aho niho nagira ntangure ndakigeze kuca Renault avuga ati vyo babiva ku match ya basket. Nagira ndamugire yuko match ya basket mu Bubiligi gatunganywa haraheze imyaka irenga 25 kandi amakenga afise niyobura kuko muri iyo myaka 25 nta mahera yigeze aza
avuye mu gihugu cy'u Burundi ngo aje gufasha ngaha ngo ashigikira inkino kubera uwo kenera gushigikira inkino yozishigikira mu Burundi. Nagire ariko ikintu nagomba kumumenyesha nuko si banko itegura amahiganwa ku mwaka hari ama ekipe yo mu Burundi agena umugwi ubitunganya. Banko rero hariho ama ekipe yigenga bamwe mbere bavuga ngo baronse abantu babwira ko baje ngo ni ibintu commercial, ugasanga n'abantu n'ukuri do bonne foi babona umengo ni commerce n'ibijya Pacifique ariko aravuga ko ari gusamara mugona yuko atamo foi irimo. Mukanagenda babwire nta gihugu na kimwe bisi tobona abantu bahura bashika 810 ata muntu aserukira leta, kuko twebwe nagenda babwire ndafise umugwi jewe ntwara wa basket. Ibi vya sponsor biva mu gihugu kidashobora kugurira intebe abana bicarako twara chance kandi n'ama equipe menshi atabicigikiye, ariko gasanga rero equipe imwe runaka bivuga ati twebwe tonari marketing gusa. Ikintu gusa novunira akaguha abantu, hari umuntu w'impunzi urumva nk'ivyo za banko zivuga ngo zice kugurura amakonte. Hari umuntu w'impunzi yaheruka kuri mu buhungiro yambwiye ati mvuye kuguruza konti muri banko bunene mbega bakwatiki mu gutanga bijya vy'ama adresse bavuga begeranya bashobora no guca ngaho kuyegeranya. Yambwiye ati natanze ya karata yakaranga muntu y'impunzi, urumva adresse niwe nyene yayibashiriye. Imigenderanire ya banko bune n'iperereza sinshobora kuyimenya mu gico mbona nuko imitaye ya leta ari igwiriye. Mugabo banko busi itunganya izo nkino imyaka yose haize imyaka 25 ibaho. Abo barundi bari basanzwe bakina uwo mukino ntibashobora guca bawuheba ngo babeho bigunze, bari basanzwe bawukina gusa nugukanura bakabona bakamenya yuko utambana na mukeba adakubita urugohe. Abantu bibaza yuko aragatima keza kukuza ngo baje gufinansa kuko bafinashije umugwi nk'itatu, ariko imigwi y'abarundi bakina uwo mukino badashigikiye ivyo bintu n'imigwi irenga 40. Rero nibaza yuko ari vyiza gukebura mugo umuntu yovuga ngo baravye imikino muri 2018 vyaraba nta mwaka numwe uwo mugigwa wigeze usiba. Ni ikintu gituma abarundi babonana bava mu migabane itandukanye bakayaga, abatayaze bike ntibayaga byinshi, kandi nta muntu yogira guhunga ngo yigunge. Ariko ico no babwira nuko mu gutegura izo nkino urabwira neza umugutegura tuti ambassadeur afata ijambo ngaha ariko hakina impunzi byoheza bibabangamira. Aje aza nk'undi murundi kubera nta abari murundi ntidushobora kumwimira. Mugabo ibanko bitegura inkino zitegurwa n'abarundi n'imigwi y'abarundi, bamwe ari impunzi abandi baje guhera kera kubera ari umugigwa umaze imyaka myinshi. Ingeburo mwaduhaye kumbure twayumvise nabo babahora bakira izo financement de bonne foi babona umengo ni marketing, kumbure izi mpanuro ngira bazoshobora kuzumva bumve ivyo twahora tuganira yuko vyari bifise ishingiro, hanyuma barabe ingene bozitira bataronegwa gose niba kwaba konegwa kutaraba. Mugano muhumuriza yuko ico kitoshobora kuba ariyo intambamyi ziri ahandi, ziri kubwa mbere muravye biriko biraba muri geopolitique yo muri region. Kumbure jewe nk'amakuru ndiko ndaza ku kibazo ca Sonia ko aronse amakuru yuko leta y'u Burundi gume isatira gose ubigati none mwitwa ngo twasubiye gucudika imigenderanire, hanyuma mukaguma muha ubuhungiro abantu bavuga abantu batugwanya, kuko umuntu ahunze igihugu ciwe ntabagihunze kubera kigwanya, abagihunze kubera akeneye gukingira amagara yiwe. Ibi rero ibihugu biriko birakorana neza, mwibaze no muri kahise vyarabaye. Nkuru nziza yaraje ngaha mu Bubiligi mu myaka ya 2008 byaciye bigorana gose ku barundi, kuko yavuze ati abahora bagwana abahora barasana bararana mu makambi, abantu nibaze kwiga kubana neza. Ariko ntivyabuza yuko zasafisha ziriko ziraba canke abimuyinga bariko barabatungira ku biti. N'umuntu umwe wese rero acaraba ati
dosiye ntegerezwa kumenya yuko ndayitegura ibintu bitacoroshe nka mbere naye ahandi n'ukuri ukonegwa umuntu ategerezwa kuzitirira hose mugo umuntu yovuga ngo inkino za basket nizo zateye ingorane sivyo na buhoro buhoro zibankobe bitegurwa n'abarundi